wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Abaheburayo igice cya kabiri guhera ku murongo wa mbere. Ijambo twize muri iyi minsi ni ijambo riri mu gice ca 25 ca Matayo, niryo twize muri iyi minsi yose. Uyu munsi turasoma muri chapitre ya kabiri y'Abaheburayo, turagaruka kuri rya nkuru gatoya, ariko dusomwe umurongo uravuga ngo nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ivyo twumvise. Abaheburayo kabiri murongo wa mbere. Dukwiye kurushiriza kwitwararika ivyo twumvise kugira ngo ntidutwagwe akayombekere tukabivako. Uyu murongo urumvikana, sivyo? Hari ivyo twumvise mu buzima bwacu, hari ivyo twamenye nk'ukuri, hari ivyo twatahuye mu ijambo ry'Imana, mpwemu yera abiduhishuriye ko ari ukuri. Ariko kandi uyu murongo ukavuga ikintu gikomeye kandi ciza, kavuga ngo ivyo twumvise dukwiye kuvyitwararika. Yesu ashimwe cyane. Ivyo twumvise canke ivyo twamenye dukwiye kuvyitwararika, dukwiye kubigumbira. Uravyumva? Dukwiye kurushiriza kuvyitwararika, kuko birashoboka yuko buhoro buhoro umuntu w'Imana agenda atakaza ico yahawe, buhoro buhoro akabivako. Yesu ashimwe cyane. Bisobanura ngo nta na rimwe umuntu w'Imana atakaza position canke ikibanza cyo mu buryo bw'impwemu Imana yamushizemwo, nta na rimwe gitakaza mu gitondo buno nyene. Ariko iri jambo riratwumvisha yuko kugabanukirwa mu Mana canke gusubira inyuma mu nzira z'Imana ni ikintu gifata igihe, ni ikintu kiza buhoro buhoro. Nico gituma uyu mwanditsi yavuze ngo dukwiye kwitwararika ivyo twumvise kugira ngo buhoro buhoro ntidutandukanywe navyo, ntibigende bituvako, ntibigende bituja kure. Warubizi ntitugomba kunegrija canke ntitugomba gufata minenegwe ico twatahuye mu ijambo ry'Imana ko ari ukuri, kuko ubuzima bwawe muri Kristo burushiriza kuryoha uko urushiriza gushira mu ngiro ivyo wumvise n'ivyo wahawe. Agakiza nikaryoshe tutariko turakura, agakiza nikaryoshe tutariko turagendera mu byo twatahuye, kuko ivy'Imana iguha gutahura ku rugezo rwawe. Imana irazi umuntu wese uko angana, Imana irazi umuntu wese urugezo arimwo. Ivy'Imana igenda iguha kuri etape ugezemwo, ibiguha kuko izi ico biza kugufasha kugira ngo winjire kuri niveau canke kuri etape ikurikira ugo rugezo wari usanzwe uriko. Bisobanura ngo ingazi yose ubuzima bwanje bugenda buduga ko canke bugenda bufranchisa, igenda iba determine n'ikintu gishasha Imana iriko irakomunika umutima wanje, ikintu gishasha ndiko ndakira. Haleluya. Rero mu kuvuga ngo ntitugasuzugure canke ntitugakengera ivyo twumvise, ariko tuvyitwararike, nuko ivyo oya ari byo vyonyene bifise ubushobozi canke bishobora kudushikana ku rundi rugezo rwo gukura no kumenya Imana. Yesu ashimwe cyane. Bivyongereza urugezo rw'amahoro, vyongereza urugezo rw'umunezero mu buzima bw'iwacu. Igihe twasoma ku munsi wa Mungu muri iyi nkuru yo muri Matayo, twasomye inkuru y'abakobwa 10. Twabonye ko bamwe Bibiri bita abakobwa b'abanyabwenge, twabonye ko nabandi abakobwa Imana ibita canke ijambo ry'Imana ryabise abakobwa b'ibijuju. Twafashe iminsi myinshi, ku munsi tugenda tugira ico twize kuri inkuru y'aba bakobwa, kubijanye n'ingene bari biteguye, kubijanye n'ingene bari bambaye, kubijanye n'insobanuro y'amatara, icitara risobanura, kubijanye n'insobanuro y'amavuta mu buzima bwabo. Ibi byose twagiye tubivugako, ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ku gace kamwe ko muri iri jambo twasomye, agace gatoya ko muri Matayo nyene 25 ku murongo w'8 n'umurongo w'9. Umurongo w'8 n'umurongo w'9 havuga gutya: vya bijuju bibwira abanyabwenge biti, muduhe se ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura
bati kumbure ntiyodukwira twese, ibyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Haleluya. Aba bakobwa twarasomye kandi inkuru twagiye tuyiga ko, ariko Bibiliya ivuga ngo umukwe yashitse mu ijoro batiteguye kandi basinziriye, kandi kubwo kumenya ko umukwe ashitse bose ngo bavyutse giturumbuka. Muri uko kuvyuka giturumbuka, ikintu ca mbere bakoze bagerageje kuraba ko amatara yabo yuzuye, canke bagerageje kwatsa amatara, kuko bari bazi yuko ni kimwe mu bisabwa, ni condition, uravyumva, kugira ngo bashobore gusangira canke bashobore guparticipa canke bashobora kube muri ujya munsi mukuru. Ariko kandi muri uko kuvyuka bose giturumbuka, bamwe bavyutse niburibure bafise quantité ikwiye y'amavuta ishobora kubafasha gusubira kwatsa amatara, ariko abandi bamaze kuvyuka basanze badafise amavuta akwiye kugira ngo bashobore kubakiriza amatara yabo. Ibi bintu sishaka kubigaruka ko twarabivuze ko, ariko reka nje kuri etape ikurikira. Yesu ashimwe cyane. Nagerageje kwiyumvira kuri aba bakobwa b'abanyabwenge. Bibiliya ivuga ngo bagenzi babo bavuze ngo nimuduhe ku matara yanyu kuko ibyacu ntibishoboka. Ariko ikintu gitangaje barababwiye ngo oya, uravyumva, bavuze ikintu citwa oya, uravyumva, barahakanye. Kubera iki? Hari ikintu nize mu buzima bw'agakiza, ivy'abandi ntibishobora kugushikana kure. Hari abantu mu buzima bashobora kugufasha mu kugendana n'Imana, hari abantu mu buzima bashobora kugufasha gutahura ivy'Imana bagukurira bakurusha, bakwitanga imbere mu gakiza, bashobora kugushingira intahe z'ingene banesheje, bashobora kugufashisha ibi bintu. Nuno munsi uri ngaha kumbure kuko hari umuntu yagutumiye, hari umuntu agushigikira, hari umuntu akubwira kuza gusenga. Urashobora kuba uri mu ntambuko zo kunywana n'Imana no kwiyuzuza n'Imana bivanye ku muntu ari umugenzi, ari inshuti, ariko aragerageza kuzana mu ntambuko z'Imana. Ariko ndagomba kubwira ikintu kimwe ngo uri karagufasha hari ahantu adashobora gushika mu buzima bwawe. Haleluya. Hari ahantu mu buzima umuntu wese agomba gutungwa n'amavuta yiwe. Yesu ashimwe cyane. Hari ahantu amavuta y'abandi ataca dufasha. Ndashobora kugira ivyo ndagufasha, ndashobora kugira ivyo ndakwigishije bivanye n'umuhamagaro Imana yashize mu buzima bwanje, bivanye n'ihishuriro Imana ishira mu buzima bwanje. Ivyo birashobora kugira ico bigufasha mu kuzana umuco mu buzima bwawe, ariko kandi ivyanje ntibishobora kugufasha kubana n'umwami. Bisobanura ngo umuntu wese akeneye urugezo rw'amavuta mu buzima bwiwe. Mu yandi majambo, umuntu wese akeneye urugezo rwa mpwemu yera mu buzima bwiwe kugira ngo bishobore kumufasha kubana n'Imana no kuja kure mu Mana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hariho abantu usanga mu buzima bwabo mu gakiza canke mu vyo kugendana n'Imana usanga bagerageza kugendera ku buzima bw'abandi. Hari mugenzi wawe niba gufasha ibintu byose, hari uwo muri kumwe, hari uwo mwazananye ataje gusenga ntuza gusenga, uravyumva, atakoze iki ntuza kugikora. Ariko ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo, harageze nimba hari uwagufashije mu ntambuko zawe za mbere, harageze yuko utambuka ku birenge vyawe wenyene. Bwana sifiwe sana. N'umwana baramwigisha gutambuka bakamuha appui, bakamuha ico yishimikizako, ariko haragera igihe bakamubwira dede wenyene akiga kitambukira, rimwe bakanamureka akagwa. Ariko kandi hari ahantu umuntu ategezwa gufata responsabilité yiwe kubijanye n'ubuzima bwiwe bw'impwemu. Uwagufashije yagize neza, ariko ngenda kwibutse yuko ubuzima bwawe bw'agakiza utagomba kubakira kuri uyo, ariko ico yakoze no kukwereka no kugufasha gusobanukirwa inzira. Harageze igihe yuko ugendera mu nkomezi zawe. Haleluya. Amina. Barabasavye ngo duhe ku mavuta yanyu, baranga. Uno munsi ikintu ushaka gushimikirako, ndashaka gushimikira ku kintu citwa kwiga mu buzima bwawe kuvuga no. Yesu ashimwe cyane. Iki kintu ndashaka kugihagararako ndangiza iki cigwa tumaze kwiyi minsi, kandi tuza imbere y'ameza y'umwami, kubera akarere kose mu isi kagira impwemu mbi zikabosha. Ndagomba kuvuga ngo tuba muri societe canke tuba muri communauté yacu y'Abanyafrika, yacu rimwe na rimwe y'Abarundi, aho abantu batazi kuvuga no. Sivyo? Ndabona hari abantu batanguye gutwenga nyene, nonye ndabona kikugora cyane. Ariko kandi ndashaka gusobanukirwe yuko kwiga mu buzima bwawe kuvuga oyaye nibisobanura ko uri umwana mubi, nibisobanura ko utari umuntu ameze neza. Kandi ngenda kubwire ngo igihe cyose uzovuga oyaye
ntiwitege yuko abantu bose bagomba kubiryohererwa ku rugezo we wabifatiyeko. Bibiliya yatubwiye ikintu ciza. Aba bakobwa bose bavyutse bagenzi baravuga ngo duha amavuta yanyu. Abandi mu Kirundi bavuga ngo abandi bavuze ngo oya ntiyoshobora kubakwira, mu Kirundi babivuze mu bupfasoni. Ariko mu yandi Bibiliya y'indimi zo hanze barababwiye ngo no, oya, ntidushobora kubaha ku mavuta yacu kuko niyo dukwira yose. Ntidushobora gufata riske, ntidushobora gushira ubuzima bwacu mwirinde. Twega amavuta yacu twazanya yakwiye, twari tubizi yuko atawuzobana n'umukwe adafise amavuta yiwe, twari tuzi ko atawuzobana n'umukwe itaragiwe ritatse. Rero twarakoze ibishoboka byose, twarashize n'ikiguzi kuko baje Bibiliya ivuga ngo bari bafise n'amavuta ari mu icupa. Ni ukuvuga ngo barakoze no mu mifuko yabo, bagura amavuta ari supplémentaire ku yasanzwe ari mu itara, kuko bari bazi yuko iyi ni condition, iki ni ikintu kidetermina, ni ikintu nyamukuru, ni ikintu kiri kapitale, ni ikintu kidasanzwe batagomba gukinisha. Amavuta agomba kuba akwiye kugira ngo bashobore kuba en mesure, bashobore gushika ahantu bahura n'umukwe na fiancé uwo bagomba guhura nawe. Ariko murabe abakoze ivyankenerwa byose kugira ngo babike amavuta yabo, abazigamye ubuzima bwabo, abirinze, abafashe ico bumvise bakakizigama bakagiha agaciro, bavyutse mu gitondo, bavyutse hagati mw'ijoro, abandi babagira ngo duhe kuyanyu. Warubizi muntu w'Imana, uno musi ndashaka kutahura yuko ugomba kwiga kuvuga oyaye. Warubizi hari abantu mu buzima bwawe mukundana muri kumwe nk'uko abakobwa bari kumwe, ariko igihe cyose iyo bagize ico bagusavye basa nk'abagomba gukora ku mavuta yabo. Abo twari kumwe muri indwi murushobora kubitahura, ariko aya mavuta twarayagereranije n'ibintu bitari bikeya. Ariko kandi amavuta turashobora kuyagereranya ahanini ya Bibiliya amavuta iyita mpwemu yera, sivyo? Reka nakubwire, hari igihe abantu mugendana canke muri kumwe muri proche baza bagomba kugukuramo ikintu, hari igihe baza bagusaba ikintu mu bisanzwe utaruka agomba gutanga. Hari umwanya duha abantu, hari ibintu twemerera abantu kwifatanya navyo canke tugaja hamwe, ariko inyuma y'igihe tugasanga twatakaje ikintu kininiya mu buzima bwacu, tukumva yuko hari kibanza twavuyemwo kuko twemeye yuko abantu bakora ku mavuta yacu. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwira uyu munsi ngo amavuta yawe canke ukwera kwawe wazigamye, uburyo ubanye n'Imana, uburyo uha agaciro Imana, uburyo uha agaciro. Reka nakubwire, tugomba kwiga rimwe na rimwe ku bintu bimwe kuba abantu badasangira n'abantu ku bintu byose. Reka nakubwira ikintu kimwe. Hariho abantu muri mwebwe mwibaza yuko igihe cyose abantu bagize ico bagusaba ukakibemerera, wibaza ko ari kuba umwana mwiza. Nico gituma igihe cyose abantu baragusaba gukoresha amahera yawe ukayakoresha ibintu utari convaincu kuyakoresha, kubera ufise abagenzi baguhitanye bakakubwira ngo dukore ibi bintu. Hari igihe abantu bazakubwira ngo twateguye iki kintu, rero kubw'ivyo nufate ubutunzi bwawe tuzokora iki kintu, tworganije, umwe wese azokotiza. Hariho abantu mu buzima bwabo ikintu invitation canke demande yose ije ku buzima bwabo atakindi bazi gukora atari ukwemera, nk'uko umenga ibintu byose ugomba kubibamo. Ariko ngenda kwigisha yuko umuntu mu buzima azi kuvuga oyaye n'umuntu azi yari karaje. Igihe cyose mu buzima bwawe usobanukirwa neza iyo uri kuraja, urashobora kuvuga oyaye ku bintu bimwe bije giturumbuka, bije gukora ku bitagomba gukogwako, kuko ari ivyo wazigamye kandi uzingana ari ivy'agaciro kugira ngo uhure n'umukunzi wawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Genèse chapitre 13. Itanguriro 13. Itanguriro 13 duhere ku murongo w'indwi aravuga ngo haba intonganya hagati y'abungere ba Aburahamu n'abungere ba Loti. Kandi ico gihe abanyakanani n'abaferezi nibo baba muri ico gihugu. Aburahamu abarira Loti ati ndakwinginze hoye kuba intonganya hagati yanje nawe no hagati y'abungere banje n'abawe, kuko tuvukana. Erega igihugu cyose kiri imbere yawe ndakwinginze ngo duhane inta canke dutandukane.
niwahitamo kuja ibumoso nanje ndaja iburyo, niwahitamo iburyo nanje ndaja ibumoso. Loti yunamura amaso yitegereza ikiyaya cose co kuri Yorodani, abona ko hari ibigera vy'amazi hose. Uhoraho atararandura Sodomu na Gomora, ico kiyaya cari kimeze nka rya tongo ry'Uhoraho canke nk'igihugu ca Egiputa ugiye werekeye Isowari. Nuko Loti ahitamwo ico kiyaya cose co kuri Yorodani, aragenda aja iburasirazuba, bahana inta. Aburahamu aba mu gihugu c'i Kanani, Loti aba mu bisagara vyo mu kiyaya. Agenda arunguruza amahema arinda ashika i Sodomu. Kandi abanyesodomu bari abanyavyaha bacumura kuwuhoraho birengeje urugero. Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uhoraho abarira Aburahamu ati, unamurara amaso yawe uhereye aho ugeza aho, witegereze iburaruko n'ibumanuko n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Iki gihugu cose ubonye ni wewe nzogiha n'uruvyaro rwawe gushitsa ibihe vyose, kandi nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'umukungugu wo hasi. Namba umuntu yoshobora guharura umukungugu wo hasi, n'uruvyaro rwawe ntigwoharurwa. Va hasi ugendura iki gihugu iyo kiva kikagera, kuko wewe ari wewe nzogira gute, nzogiha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyi nkuru itwereka ikintu gikomeye. Abrahamu igihe Imana yamuhamagara akamara hafi imyaka 17 aciyumvira ku muhamagaro w'Imana atarasohoka ngo ave mu gihugu ciwe. Hari ikintu kidasanzwe cakoretse muri iyi nkuru. Bibiri ivuga ngo Abrahamu yahitanye umugore wiwe Sara, asohokana n'umubabwita umuhungu wabo, okay? Sivyo? Donc umuneve wiwe. Barasohokana bagenda mu gihugu Imana ibahamagariyemo. Ariko Abrahamu mu gusohokana uwo muhungu, Bibiliya itwereka ko Abrahamu yakunda umwana wiwe, kandi yakunda Loti. Aramusohokana bagenda bajanye, ariko ngo muri uko kujana mu rugendo, kuko bari ko bagenda vers la promesse, bari ko bagenda mu isezerano ry'Imana. Muri uru rugendo hatangura kubaho ibibazo, kuko abungere ba Abrahamu n'abungere ba Loti, kuko bose bari bafise ubusho bunini cyane, bagatangura kuza barashwana canke bakaryagagurana. Imisi yose ku migoroba Abrahamu agasanga hari induru ategerezwa kuza guciramwo imwanza, ategerezwa kuza gutorera inyishu. Ariko Abrahamu nk'umuntu azi yari karaja mu buzima bwiwe, Abrahamu nk'umuntu azi ko yahamagawe n'Imana, amaze kubona ivyo bibazo vyabaye vyinshi, ahamagara Loti amuhitishamo ikintu gikomeye. Aramubwira ati, Loti, ntibishoboka yuko tubandanya muri ubu buzima, kuko ndi mu kibanza cyo gutorera inyishu amatati, ndiko ndasamazwa n'ibintu bitari bikwiye kunsamaza, ndiko ndashira energy yanje, ndiko ndashira inkomezi zanje muri conflict, hagushira inkomezi zanje mu vy'Imana yashize imbere y'ubuzima bwanje. Aramubwira ati, rero kubw'ivyo ndakwinginze, reka dutandukane, reka wewe uhitemo. Ni wahitamo kuja ibubamfu, jewe ndagenda iburyo. Ni wahitamo gufata inzira y'iburyo, naye ndafata inzira y'ibubamfu. Ariko ndaguhaye uburenganzira bwo guhitamo ikibanza ciza ugomba guhitamwo. Hama ni wamara guhitamo na jewe ndahitamo. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Abrahamu ahejeje gufata iyo decision bagatandukana. Bibiliya ivuga ngo Imana igaruka kwiyereka Abrahamu, isubira kandi kumwibutsa yuko izoshitsa ivyo yamubwiye, isubira kumwereka yuko uruvyaro rwiwe ruzoba runiniya. Imana iza nko kumwankuhasha kuko yarahejeje gufata decision ikomeye. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga ikibantu b'Imana, ndashaka kuvuga ngo mu buzima bwacu tugomba kumenya ni hehe ndiko ndaja, ni ikihe kintu gifise agaciro mu buzima bwanje, ni ikihe kintu kidasanzwe, ni ikihe kintu cashizwe imbere y'ubuzima bwanje. Abo twari kumwe kwa gatanu ico kintu twaragihagazeko. Ariko ndagomba kubagiraga abantu b'Imana ngo iyo umuntu ubuzima bwiwe bufise intumbero, iyo umuntu mu buzima bwiwe azi yari karaja, arashobora no kumenya ama decision canke amashwa agira mu buzima. Haleluya. Warubizi umuntu w'Imana ntagomba gupfa n'ivyo yifatanije. Abrahamu mu buryo bw'amaraso no mu buryo bw'urukundo rwo mu mutima yarakunda Loti, kandi yarumva ko ari uwahatari, yarumva ko ashaka kujana nawe. Ariko harageze ahantu abona yuko Loti ari karamusamaza sur l'essentiel. Hari abagenzi dufise mu buzima, mumbabarire kubivuga kuko turi abanyafrika nabivuze, turi abantu bagendana n'imikwegano, turi abantu imisi yose ku mugoroba turi ki telefone, allo muri he?
nk'uko umenga iyo question iri integre muri ntuze imenga ni alimentation. Uravyumva? Alo muri he? Alo mugeze he? Usanga abantu mu buzima bari tellement dépendant n'abandi ku buryo mu buzima bwawe upfa umviriza uwo mupfa gusangira agacupa murashobora gupfa kwicarana. Ariko reka nakubwire turetse n'agacupa n'uwo musangira ubusutwa muricarana. Basi ntibaze ngo agacupa ndiko ndakiyataka ko sivyo umuntu agashira ipembeni. Ariko kandi ngira nakubwire ngo mu buzima bwawe ugomba kwiga ibintu bimwe bimwe bigize imibereho yawe. Haleluya. Kuko mwari mubiziga abantu b'Imana. Abantu bapfira muri quotidien. Abantu bapfira mu misi yabo ya misi yose lundi mardi. Kwa Mungu muri abantu special. Mwambaye neza murabagororotsi kwisura. Bwana sifesa. Ariko kandi abantu bapfira mu misi yabo isanzwe mu mibereho yabo isanzwe. Ariko ni iki kitwica rimwe na rimwe. Reka nakubwire Abraham yarashoboye kujija. Abraham yarashoboye gutahura yuko kugira ngo afatane n'Imana yiwe agomba umviriza yaratahuye yuko ico Loti ari karamuzanira nikiriko kirakontribua kuri progress yiwe kubijanye n'ivyo Imana yamusezeraniye. Ariko yasanze naho yakunda Loti akamwiremekako, yasanze presence ya Loti itamwubaka mu vyo atumbereye gushikako, yasanze ubucuti bwa Loti butaza kumuhesha umugisha mu vyo ari karajamwo. Ariko yasanze kugendana na Loti byaramukwegera kurusha uko vyamubera inyungu. Warubizi mu buzima bwawe ukeneye gushika ahantu umenya ndi kumwe nande turiko tujana nande. Aba muri kumwe bariko bagufasha iki mu bijanye naho uri kuraje. Ariko kugira ngo ico kibazo ucibaze utegezwa kuba ufise aho uri kuraje. Nimba udafise aho uri kuraja fatana n'ibije vyose nta kundi. Ubuzima bwawe ntibugira principe, ubuzima bwawe ntibugira yerekwa, ubuzima bwawe ntibufise iyo buriko buraje. Ariko Abraham yaratahuye neza yuko ivy'Imana imubwira kunywana n'Imana, kujaho Imana imushaka, ntashobora kubibangikanya n'imanza. Ntashobora kubibangikanya no gutatura amatati, ntashobora kubibangikanya imisi yose no gutukana n'amakonfli. No, yaramubwiye ati Loti fata hambere ndaguhaye uburenganzira gira shwa ya mbere ni wiyumvire heza habaho abari hufata ndaza gufata habi hakurikira. Ariko igikenewe ndakeneye ko je na wewe dutandukana amahoro naho no fata habi ariko kizima mfasha Imana kuko umugisha nturi kuri sol, umugisha nturi kuri butaka, umugisha wanje uri kuca Imana yamvuzeko. Haleluya. Rero wenda kurekeye ugire appreciation bwa mbere nugire uguhitamo bwa mbere ico ushaka gufata ciza ndakurekeye uburenganzira kuko ndazi ko umugisha wanje utubakiye ku kibanza wubakiye kuca Imana yavuze ku buzima bwanje. Haleluya. Reka ndababwire abantu b'Imana musubire mu nyemenda ndabivuge mwabagabo hari igihe mukavya vure. Warubizi Jenda rajwe ishinga n'imigoroba y'abarundi. Kubera iki? Sinemera yuko eglise ari tralala. Sinemera ko abakristo tugomba guparticipa canke tukasista ibintu bipfa tubiraba. Singomba kandi ko abakristo bacika abantu b'abateorisi. Uti kubera iki? Warubizi abantu benshi reka ndabivuge gutya. Si bibi kwicarana n'abandi bantu, si bibi no kuganira n'abandi bantu. Ariko basi munyemerere ndababwire ko abana banyu babakeneye muhira. Sivyo? Unyemerere ndakubwire yuko amafaranga ukoresha mu biyeri sinzi ushobora kuba warahezagiwe cyane. Ako still naho wahezagiwe cyane. Amafaranga ukonsoma ku migoroba mu bintu defo atanico bimaze. Ayandi agatwagwa n'udukobwa twirenganira kuko uri muri bijya bihe nitworeka kuguhitana. Nta kintu kibabaje iyo umwana ariko arakubwira ko yakuze yipfuza, nta kintu kibabaje nk'umwana ariko arakubwira ko bajya nabi kandi se ariko arajya brochette iri accompagné na je ne sais quoi. Imisi yose guhera lundi gushika mardi arajya kanyama afuma sinya. Uravyumva? Urabona bakayamwishuza ariko dépense yo hanze yo munzu iri prioritaire kurusha yo muhira. Mukaduha akazi tukirirwa duhanagura amosozi y'abana atari responsabilité y'umupastori y'ukukurerera umwana ariko ugasanga abana bakurana ibikomere ngo warabahaye ibiharage. Eske baza kwibiharage gusa ego nimba bisho hashobora kuba amelioration nibeho. Ari ugasanga abantu bishwe n'amatelefone yo kumugora muri he. Reka ndakubwira ikintu kimwe.
reka ndakubwire ikintu kimwe muntu w'Imana, reka ndakubwire nimuhagarike kuvuga ngo mu gihugu ibintu bimeze nabi, nimuhagarike kuvuga naravuze vendredi obere ndabwana abantu baranyisha obere. Nimuhagarike kuvuga ngo intwaro. Reka ndabwire ikintu kimwe abantu b'Imana, imbere yuko bihinduka hanze nibanze bihinduke mu nzu yawe. Nitwaza kuraba wowe kuragira critique, twaza kuraba inzu yawe ingene iri organize, tuzosanga desordre izotwereka yuko nawe wo kwitoza ataho gutora, kuko nimba utashoboye gufata inzu yawe n'igihugu ntacu uzofata. Haleluya. Rero bantu b'Imana, ishengero si teori, agakiza samajambo, agakiza si fasade, sama maske, no. Agakiza n'ibintu biri concret, n'ibintu bifatika. Nyereka ingene ubayeho, nzokubwira ingene wodutwara neza. Nyereka uko ubuzima bwawe bufatitse neza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niba umwizigirwa muri bikeya, nzoguha byinshi. Reka nakubwire kuko Imana ihera kuri gestion y'ibintu bike kugira ngo idetermine urugezo rwa byinshi uko uvyifatamo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka nakubwire, hari abantu bagufise ko influence, hari abantu udashaka gushavuza mu buzima bwawe, hari abantu bakuziritse, n'umugore wawe arabizi, n'abana bawe barabizi, n'umugabo wawe arabizi. Hari umuntu avuze à gauche ni à gauche, hari umuntu avuze ngo la tête haute ni haute, avuze ngo hari umuntu avuze ngo a ni a. Ariko nagomba kubaza umuntu agufise ko influence, umuntu igihe cyose yamaze gupwiza mu mavuta yawe, umuntu igihe cyose yamaze gupwiza muri ressources zawe, umuntu yamaze igihe cyose afise access kuri vya bintu ufise vy'agaciro, uravyumva uwo muntu ninde? Uwo muntu agufasha kubizigama gute? Mbega ntiwibaza kuri kuratakaza vyinshi gushika naho uzohusha ivyankenerwa. Rero bantu b'Imana, iyo ishengero ridahinduye ingene sosiyete yiyumvira, iyo ijambo ry'Imana ridashoboye guhindura abizera ngo nabone berekana umuco, habeho itandukaniro ry'abizera baja mu mashengero n'abatayajamwo, abantu babirabiye kuri style de vie, ndagomba kuvuga ngo quelque part hariho échec ya evangile. Aba bakobwa baraje kuri bagenzi babo, kandi bari bagenzi, kandi bari barajanye, bari biteguye hamwe, baravuga ngo duhe ku mavuta, baravuga bati vraiment ntibishoboka, ntidushobora kubaha ku mavuta yacu kuko aya ni ikintu badatanga. Bwana asifiwe sana. Mbwira umuntu micano uti hari ibintu badatanga. Hari umuntu canke hari abantu bagukikuje, ashobora kuba ari umuryango wawe, ariko hari abantu bama batwara ubuzima bwawe ahantu hatariho. Ariko ngenda kwibutse yuko ukwera Imana yagushizemwo, agakiza Imana yaguhaye, ivy'agaciro Imana yashize mu buzima bwacu, muhemu yari Imana yadushizemwo, tugomba kumenya iyo tumufise yuko hari ibintu tutifatikanya navyo kubwa muhemu yari mu buzima bwacu. Reka ndakubwira ikintu kimwe, ni wacika umuntu igihe cyose akora ikintu cyose kimuje imbere, canke yifatikanya n'ikintu cyose kimuje imbere, birashoboka ko ivyo Imana yashize mu buzima bwawe bidasanzwe, birashoboka yuko potentiel Imana yashize mu buzima bw'iwawe, birashoboka yuko ivyo Imana yaguhamagariye utajobishitsa, kuko suko ikintu cyose kije imbere naho cyo bari ciza tugomba kucemera. Reka nababwire, gufasha umuntu akenye byari vyiza muri iyi situation. Aba bakobwa ntibari bafise amavuta akwiye, kubaha ku mavuta cari igikorwa ciza, ariko kandi ugomba kujija, sinshobora kumuha ku mavuta yanje kuko aya niyaza gushigwa mu itara ryanje akampa kubona umwami wanje. Rero mu byo notanga hasi no yatanga, reka mfume ntanga iciyumvira. Nico gituma babaha iciyumvira ngo nimugende hanze, mugende kwigurira amavuta yanyu, aradandazwa mu mamangazini, ariko yacu nitwoyabaha kuko niyo dukwira. Nitwofata riske yo kubura amavuta nkuko mwayabuze, kandi twaje twiteguye, kandi tuzi yuko amavuta ari yadushikana. Rero hari ibintu mu buzima umuntu w'Imana atagomba gukinisha. Nico gituma ukwera kwawe, uburyo wifashe, uravyumva ubuzima bwawe, ico kintu ugomba kugikinisha, sivyo? Kuko ico kizoguha kubonana n'Imana yawe. Reka mvuga ibintu bike kubijanye n'ico kintu. Warubizi, ndakubwira akantu kamwe, kuvuga no birasaba ubushizi bw'amanga, sivyo? Amen. Kwa Mungu naravuze ikintu, usanga hari abantu benshi bariko barashaka kukimbaza ko, kandi Imana ihezagire bamwe bariko bafata ama decision meza. Kwa Mungu naravuze ikintu kijanye n'umuhabara, sivyo? Ndavuga nti numva ashaka kubwira umukobwa umuhungu ari ngaha afise umuhabara amuveko kandi amuhebe. Ariko ikintu cantangaje nuko muri indwi
nagiye nganira n'abantu bambwira gutya akavuga ati pasteur erega biragoye je ngo ndashaka kubiheba ngo ndashaka kubivamwo ariko vraiment je ndamuruhura agumaza none ngire gute babizi hari abantu reka ndakubwira ikintu kinga muntu w'Imana vuga uti courage ubushizi bw'amanga nimari muzi cyo courage ivuga mu kirundi ni ubushizi bw'amanga rero ndabivanye mu gifaransa kivuge mu kirundi gusa sivyo vuga uti ubushizi bw'amanga warubizi iyo tuvuze reka ndakubwira iyo uri kurafata ingingo zijanye n'ijambo ry'Imana rivuga ntimuze mwibaze ko na rimwe byoroshe hari abantu bashaka gufata ingingo zoroshe gusa nimba mu buzima ugomba gufata ingingo zoroshe nta ngingo uzopfufasha sivyo abantu b'Imana rero rimwe na rimwe dufata ingingo zigoye naho zoduteranya n'abantu ariko tukazifatishwa no kumenya ico twahaye agaciro canke ico twashize imbere icarico Yesu ashimwe cyane haleluya amina uyu muntu ndiko ndavugana namusavye uruhusha nije example yawe ndashaka kuyikoresha rero ntimugire ikibazo ndiko ndakoresha ivyo yambari yarambwiye ati pastor birangora none biragora none wabigerageje kuva ryara arambwira imyaka amaze igihe abigerageza ko niki ati tumarana imyaka 5 okay wewe amaze imyaka ingahe muri mariage amaze 10 okay igice ca mariage yiwe ni wewe okay ndamwaze none biragoye ego none wumva gute numvise muri message ya dimanche ko nkwiye kubivamo okay rero bivemo ngo ndamaze kugerageza kubivamo kuvaho natanguye gukizwa ariko agumaza uravyumva ni none agumaza okay aramena urugo oya okay bantu b'Imana ngenda kubwira ikintu rero nshaka kubarira nimba agumaza genda ufate imisumari sivyo uyigure uyihonde ku muryango wawe sivyo canke genda ugura imbwa sivyo uyirekura ashitse sivyo kuko ngenda abwira ikintu kimega abantu b'Imana iyo kuri kw'Imana kuje si négociation warubizi abakristo baprefera kunegosia Imana kuko Imana iri compréhensible en plus ntinahari kandi nta n'uri suri kwihari canke itari donc biroroshe rero ko umuntu abwira Imana ngo Imana ngo irabizi ngo Imana irabibona ngo biragoye ngo muri ubuzima biragoye reka ndakubwira ikintu kimega muntu w'Imana reka ndakubarire ngo kuvuga no birasaba ubushizi bw'amanga ariko nta nari muzoshobora kuvuga oya kubera emotion yaga predication pasteur yavuze dimanche ushobora no kwibagira inyuma y'ukwezi ariko ikizogutera kuvuga ngo no ni ikintu mu mutima wawe uzoba utumbereye gushikako ukumva yuko ubuzima urimo ari intambamye ukavuga uti haguhusha kijya ndemeye gufata ndemeye kwanka kugira ngo ushikire kijya kintu hari ikintu dushigwa imbere tukagikunda ku buryo twemera gusakrifa ibisigaye byose aba bakobwa bakunze kubana n'umugeni ku buryo bemeye gutanga ikiguzi bakagira amavuta y'umurengera uravyumva banka no kuyatanga ku bandi muri riske y'ukwankana nabo uravyumva kuko babimye kubahako ariko nta kundi ico bari batumbereye nico cari essentiel